ubwiza bw'Imana bukugira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Aho tuvuye twakoreye mu bisagara bibiri muri Maine no mu gisagara ca Seattle, niho twakoreye ibikorane byacu muri iyi minsi heze, kandi twagize ibihe vyiza. Turashimira Imana kuri ivyo byose byabaye. Ndashaka kwibutsa abantu bo mu gihugu ca Sweden yuko mu ndwi iza muri weekend ya ari samedi ari dimanche tuzoba ariho turi mu gisagara bwa mbere na mbere ca Västerås, hama tube mu gisagara ca Stockholm muri yo weekend nyene muri le 24 na le 25, hama tufise na weekend yindi imwe ya nyuma aho nyene muri Sweden. Rero turatumiye abantu bose bo muri ico gisagara, musanzwe muri abantu mwitaba, kandi abantu muri Sweden vraiment n'abantu barafata n'amadege bakaza mu gikorane, bakava kure bakaza mu bikorane. Rero turiteze ko tuzoba turi kumwe ayo matariki 24 na 25 na weekend ikurikira. Hama gikorane cacu ca nyuma tuzogikorera mu bubiri gitariki 8 z'ukwezi kwa 10, kandi twaratumiye ku buryo bw'umwihariko abantu basanzwe bakurikirana ibikorane byacu bya live, ko tuzobana kandi ko tuzoba turi kumwe n'abandi mushobora gutumira, ariko mwege mukurikirana ibikorane kuri live nimuze musibe. Azoba ari tariki 8, adresse irahari, murashobora kuyibona ku mapage yacu atandukanye, aho igikorane cacu kizobera itariki 8 z'ukwezi kwa 10. Yesu ashimwe cyane. Hama kandi ndashaka no kubibutsa namwebwe abo ngaha yuko mu minsi iri imbere ari 40 jours. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nande bakumbuye amasengesho. Haleluya. Turiteze kubana n'Imana, turiteze kubona Imana, turiteze gukora ku mutima w'Imana, kandi turiteze ko n'Imana ikora ku mutima wacu. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Rero mutangure kubishira muri programme zanyu. Azoba ari mu mpera z'ukwezi kwa 10 nkuko vyama biri misi yose mu buzima bwa Life Center. Indwi ya nyuma y'ukwezi kwa 10 nukuvuga ngo amasengesho azotangura, azoba ari le 31 Octobre kugenda gushika muri December. Rero muratumiwe mwese kuba muri iyo myanya, aho tuza kugira ngo duhure n'Imana, tuvugane n'Imana, tuganire n'Imana igihe cyose kuba muri presence y'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. Kwa gatanu igihe twari ngaha muri louange, numvise ijambo shaka tuganira kuno munsi Imana yarishize mu mutima wanje. Bujumbura harashushe vra. Ndazi gituma mutwenze kandi ashaka ko mutwenga. Yesu ashimwe. Haleluya. Nariko ndavuga nti rero vendredi nari nicaye hajya vraiment je vendredi nari ngize anniversaire yanje y'imyaka 30 nakiriye Yesu. Nakijijwe le 16 septembre 1992 niho nakijijwe. Iyo ukijijwe canke ugikizwa uri jeune, rimwe na rimwe hari igihe usanga mu buzima bwawe urakiriye Yesu, ariko ku gihe cacu yari nka movement, cari ikintu twese duharaye, twese turaja mu rusengero, twese turava ku ishuri twirukanka tugenda ku rusengero, tuja muri louange ya tuja kuraba Apollinaire, kuravyumva ari ibintu tutamenyere kubona umuziki uvuzwa mu buryo buri live, ivyuma byose bihari, ingoma mu rusengero ryari rya mbere tuba tuyibonye, abakobwa bose baba ariho bari, abahungu bose naho niho baca baba, niko vyama bigenda. Urumva nyene ntubuzi ivyo nyene muba murimwo, tuba turaho nyene. Yesu abaryoshe, vuga uti Yesu abaryoshe. Ariko mpagaze hajya vendredi ndi hajya kuri mixeur, ijya niyo yindi podium ya kabiri yanje nkunda,
hajya kuri mixer, ndi muri eglise narakoze muri son, ni ikintu nkunda kenshi vendredi mba ndi hajya kuko atagikorwa mba mfise kinzana ngaho imbere, kenshi mba ndi hajya. Ntangura kuraba abantu b'abajene bariko barinjira muri eglise, ntangura kuraba bamwe nkabona umenga, ntangura kuvyiyumvira kuntu rego no musi ni anniversaire yanje ya 30 ans nkijijwe, ariko mbona abantu bariko barinjira, ntangura kwiyumvira kuri abo bajene bariko barinjira, baraho baje mu tugroupe defani gikorane giheze baca bagirira igara. Nibuka ingene natwe twakijijwe utumva cane ivyo bintu urimo ivyo ari vyo, udatahura ivyo urimo, ata profondeur yavyo wumva, juste wumva kari ambiance chrétienne, kuba ngaho, kuba mu rusengero, mugatamba, mukaryoherwa, mugahura n'abandi, mugaconnecta. Ariko uko buhoro buhoro ugenda ukurikira Yesu, uko iminsi igenda, ugatanga ko umenga ibintu biratanguye gukomera, ugasanga ujya Yesu wakiriye aratanguye kukubuza ibintu, aratanguye kukuvana ahantu, aratanguye kugusohora muri boîte, ntitugisohoka, ntitukija mu tubare, ntitukigira ama ambiance. Buhoro buhoro ugasanga ubuzima bwacu butanguye kuba ubuzima bumeze nk'ubw'abatama, kandi ukiri umujene w'imyaka 20 21, ukabona ubuzima bwawe butanguye kuba ubuzima nyene buri serieux, ugatanga kubona hari abantu batakigutelefona, mutakironderana, batakikubwira iyo baroye, ugatangura kumva ntukimenya ibyabaye, ugatanga kuba nyene uratanguye kuba nyene umuntu nyene ari déconnecté n'ibiriko biraba. Ariko buhoro buhoro ugasanga bya bintu twakora tukaza ngaho imbere tukakira Yesu, umenga ni ibintu nyene utatahura iyo bija niyo biva. Ukabona buhoro buhoro uko iminsi igenda, uko amezi agenda, ukabona ya relation iratanguye kuba relation nta blague. Bwira umucaye ati nta blague, ni relation yo gupfa. Vuga uti gupfa, gupfa ku byacu, gupfa ku byo dukunda, kubiki. Ni buhoro buhoro uko iminsi igenda, ugenda ubona ari relation ya consécration. Yesu akumvisha yuko usigaye uri uwanje, bijya vyabaye ujya munsi wacitse uwanje, aho uja nije ndakubwira, ico ukora nije ndakubwira, ivyo uha agaciro nije ndakubwira, ugatanga kumva umenga ibintu birabaye seri. Hari abantu benshi bashika bena aho hantu rimwe na rimwe agaca banza akabihagarika ati hariho n'abandi usanga yumva akunda Yesu, ariko akaraba bakunze Yesu ngene bagiye bahinduka, akabaraba akavuga ati Yesu shaka kumera nk'abajyanya, ni mundindire ningirire ambiance gato canke ndyoherwe. Kuko justement tutaba dufise uko kuri ko kumenya yuko nabajya bafise ibyo bariko bararekura kubera Yesu, nuko Yesu hari ibyo ari karabaha bi remplace convenablement ibyo bariko bararekura, ku buryo ata competition ihari, nta n'ukwifuza kuhari kwaho twavuye twarahavuye. Kandi ndashimira Imana yuko naho utanga urugo rugendo umenga ntuzi neza yuroye, ugasanga bwa bundi wari wibungenze. Haleluya. Amahanga, abana, isinzi ry'abantu, hari umuhamagaro mu buzima, hari biki, hari destine mu bwami bw'Imana, hari destine yo mu bwami bw'Imana udashobora kumenya ku buzima bwawe kiretse utanguye kwiha Yesu. Hariho ibyo wibona ko, hariho carrière, hariho ibyo urimwo, hariho réussite ufise mu bintu bimwe bimwe, ariko hari ikintu utazopfa umenye udahaye ubuzima bwawe Yesu nkuko bikwiye. Ntuzopfa umenye neza ico urico mu bwami bw'Imana no mu cimviro c'Imana. Iyo tumwihaye rero atuvanamo ico yaturemeye kutuvanamo. Paulo aravuze mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 18, aravuga aya majambo. Abikorinto ba mbere igice ca mbere ku murongo wa 18, kuko ijambo ry'umusaraba kubahona ari urupfu, kubahona ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'umusaraba kubahona ni urupfu, ariko kuri twebwe abakizwa iri jambo ry'umusaraba ni ubushobozi bw'Imana. Ubwo bushobozi bw'Imana bwaradufashe buratuvana mu buzima twari turimo, ata amazina dufise, ata kazoza kari clair kaboneka, turi abana umenga bibirobezo bo mu gisagara, tabuza ubuzima uriko buraja. No munsi mumeze uko mutaha muborewe, utaha upfukama muri toilette utera javero canke widaha kubera inzoga, ujyamo mu gitanda ukumva kiko kirazunguruka kubera waborewe.
uko niko twari turi, ariko ubu butumwa bw'umusaraba ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Kuri twebwe abakizwa ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Buzana agakiza, buzanira uwo wese yizera agakiza. Ubutumwa bw'umusaraba, ubutumwa bwa Yesu. Nico gituma ubu butumwa turabuvuga, tuzobuvuga aho Yesu adushoboza kubuvuga hose, tuzobuvuga. Nimba hari ikintu ciza ca mbere kibaho kidakwiye kunyegezwa, ni ubutumwa bwiza bw'ico Yesu yakoze ku musaraba, ivyizigiro turonkera ku musaraba. Haleluya. Ukubohoka turonkera ku musaraba, amahoro turonkera ku musaraba. Haleluya. Kazoza dufise muri Kristo iyo duhuye nawe ku musaraba. Haleluya. Kubadakizwa ubu butumwa n'ubusazi ni bipfu. Iyo bakuraba, iyo bakubona, iyo babona ingene uvyitaho, iyo bariko baragutelefona bakubwira ngo ako kameme nabo uri exagera, nabo kuvukijije gusigaye ubishe ntukiryoshe, usigaye ubishe ntukiryoshe, kuko ntaco dusangira, ntaco tunywana. Reka ndababwire kuri bo. Haleluya. Bibiri ivuga ngo tubamotera urupfu. Haleluya. Ariko kandi tumotera ubuzima abizera. Bwana asifiwe sana. Ntibishobora gusobanukwa neza mu runganwe rwawe no mu myaka yawe no muri generation yawe ingene uyu Yesu aguhindura akakuvana mu bintu abantu baha agaciro. Ariko kandi ubutumwa bwiza bw'umusaraba ni ubushobozi. Haleluya. Kubakizwa, kubizera ni ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Haleluya. Amen. Rero ndanezerewe no musi muri kino gitondo kubona ubutumwa bwiza bwarakoze ubuzima bwanje, bukahindura ubuzima bwanje, bukahindura ubuzima bwanje. Ndashimira Imana muri kino gitondo. Sinshimira Imana gusa ico yangize canke ico inkoresha, ariko nshimira Imana yuko ubutumwa bwiza bwahinduye ubuzima bwanje. Ubutumwa bwiza samajambo, ubutumwa bwiza n'ubushobozi buzanira uwizera wese agakiza. Byaduhaye agakiza, byatuzaniye agakiza. Haleluya. Hari abantu bakijwe muri kino gitondo bari hano hantu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari igihe rimwe na rimwe dushaka guserebra ivy'Imana yakoze bindi bifatika, ariko no musi muri kino gitondo ndagomba guserebra ubutumwa bwiza ico bushobora gukora, aho bushobora kuvana umuntu, ico bushobora gukora mu buzima bw'umuntu, ico bushobora guhindura mu buzima bwawe. Ubutumwa bwiza. Haleluya. Kuri twebwe abakizwa n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Amen. Kuko n'ubushobozi bw'Imana. Nta kintu gishobora guhindura umuntu nk'uko ubutumwa bwiza bushobora guhindura umuntu. Nta kintu gishobora kubohora umuntu nk'uko ubutumwa bwiza bushobora kubohora umuntu. Hari amaterapi abaho mu isi yo gufasha abantu. Hari amalwazir, hari ibintu bigaragaza guhindura abantu, ariko ubutumwa bwiza bufise ubushobozi bwo kuduhindura no kutugira ivyaremwe bishasha, bukatuvana mu ico Imana yaturemeye kuba. Ubutumwa bwiza. Abandanije ku murongo ukurikira, ku murongo wa 19 haravuga ngo ushike ku murongo wa 25 usome uyu murongo. Kuko handitswe ngo nzohonya ubwenge bw'abanyabwenge, yes, no gutahura kw'abahinga nzoguhindura ubusa. Umunyabwenge ari hehe? Umwanditsi ari hehe? Umunyabihari wo muri iki gihe ari hehe? Mbega Imana ntiyahinduye ubupfu ubwenge bw'isi? Kuko naho ubwenge bw'Imana bwageze yuko ab'isi batazohabwa n'ubwenge bw'isi kumenya Imana, Imana yahimbawe gukirisha abayizera ubupfu bw'ivyigishwa. Kuko abayuda basaba ibimenyetso, abagiriki barondera ubwenge, ariko tweho tubabarira ivya Kristo yabambwe. Uwo ku bayuda n'ikigwisha, ku banyamahanga n'ubupfu, ariko kubahamagagwa b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ubushobozi bw'Imana, kandi n'ubwenge bw'Imana. Haleluya. Kuko ubupfu bw'Imana burusha abantu ubwenge, kandi n'intege nke z'Imana zirusha abantu inkomezi. Haleluya. Haleluya. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Imana ibaye umusazi canke ibaye umunyantege nke, intege nke zayo ziruta ubwenge abantu. Haleluya. Iyo abantu babaye abanyabwenge cyane, ariko kandi ngo abantu barondeye agakiza k'Imana, bamwe bakaronderera mu bitangaza, abandi bakaronderera mu bwenge. Bari biteze ko Imana izokirisha amahanga ubwenge n'ibitangaza. Bamwe basaba iki, abandi basaba kijyanye. Ariko ngo Imana ntiyashimye gukirisha amahanga ibyo byose, ariko ngo Imana yahinduye ubwenge bw'abantu, ibuhindura ubupfu. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo yerekane ubwenge bwayo. Bwana asifiwe sana. Icihitamo kudukirisha ubusazi bw'umusaraba, ikintu ata logique gifise, ikintu ata explication scientifique gifise, ikintu ata sagesse mondaine gifise, ikintu ucevariwe scientifiquement ata bwenge kirimo.
ngo Imana yashimye gukirisha amahanga ubusazi bw'umusaraba. Bwana sifiwe sana, haleluya. Kugira ngo icubahiro cose, haleluya, ntigihagarare ku buhinga n'ubuhanga ibintu byakozwemo, ariko icubahiro cose kibe ku Mana. Kubera iki? Kuko Imana yahinduye ubwenge bw'abantu ubupfu kugira ngo itudemontre yuko iyo igomba gukora ikintu nta kintu na kimwe biyisaba. Ishobora gufata ubusa ikabukirisha abantu, ishobora gufata ikintu gikengeretse ikakigira ikinyamugisha, ishobora gufata ikintu ataco kiri ikakigira igikoresho, ikakigira ikidutuma ubuzima bwacu buhinduka. Twabironderamo analyse, twabironderamo profondeur na explication zikomeye tukabura. Haleluya. Ngo kuko isi mu bwenge bwayo ntiyigeze ishobora kumenya Imana, ariko kandi ngo byahimbaye Imana gukirisha abakristo canke abizera ubusazi bw'umusaraba. Haleluya. Imana byayihimbaye kudukirisha la folie de la croix. Imana byayihimbaye kugukirisha ubusazi bw'umusaraba. Imana ifata ibintu ataco bimaze, Imana ifata ibintu bikengeretse, aba ari byo ikoresha kugira ngo idukize, itubohore, kugira ngo abayizera idutahuze yuko systeme yayo ya fonctionnement iratandukanye n'ingene ibindi bintu byose bimeze. Nico gituma mwebwe abizera, nimba ubusazi aribwo bwabakijije, aribwo busazi bw'umusaraba, mugomba gutahura yuko muri uru rugendo rwo kujana n'Imana hazokwama hariho ibintu bidafise logique Imana izokoresha mu buzima bwanyu. Imana igomba kwenterpera imitima yacu kugira ngo ducike abahungu n'abakobwa b'ukwizera. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntitugomba kugendera mu makriteri afatika yumvikana gusa, naho ivyo bidufasha kuko turi abantu nyene bari abantu nyene bafunctiona nk'abantu, ariko Imana ntiririmite mu byumvikana. Imana ntihagaze mu byumvikana gusa, ariko Imana irarenze ibyumvikana. Hariho n'ibindi bitava mu gutahura ariko biva mu kuyizera no mu kuyitega ikagereza icokoze ku buzima bwacu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Ubusazi bw'umusaraba, vuga ubusazi bw'umusaraba. Haleluya. Amina. Nico gituma iyo ugerageza gusigurira umuntu ibyakubayeko, ntimukarondere cyane ku isi batahura. Isi ntikozwe mu buryo bwo kudutahura neza uko bikwiriye, kuko hariho ikindi kintu gishasha cinjiye mu buzima bwawe. Igihe wavyaga bwa kabiri, impwemu yawe ikaba nzima, hari ikintu cakoretse mu buzima bwawe isi idashobora gutahura. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Paulo acarabivuga neza, abivuga ngaha mu Baroma igice ca mbere ku murongo wa 16. Avuga ijambo nkunda kandi uyu munsi shaka ko twatura hamwe twese. Abaroma igice ca mbere ku murongo wa 16 aravuga ngo ubutumwa bwiza ni buntera isoni. Ubutumwa bwiza ni buntera isoni. Haleluya. Kuko ari ubushobozi bw'Imana buzanira uwizera wese agakiza, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Haleluya. Ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Paulo yavugira ijambo kuko n'umuntu ubuzima bwiwe bwabaye transforme ku rugezo udashobora gusobanukirwa. Yari umuntu apinga kandi agwanya ubutumwa bwiza, yari umupersecuteur w'abera, yari umuntu ahama abera, yari umuntu yanka ishengero. Ariko uwo muntu Yesu amaze kumwiyereka agahindura ubuzima bwiwe, aravuga ngo kuko ubutumwa bwiza butantera isoni. Haleluya. Kuko bufise ububasha bwo kugira gute? Haleluya. Bwo kuzanira agakiza umuntu wese yizera. Ubutumwa bwiza bufise ububasha bwo kuzanira ubushobozi bwo kuzanira umuntu wese agakiza. Uwizera wese bushobora kumuzanira agakiza. Nta domaine nimwe y'ubuzima bwawe ubutumwa bwiza budashobora kwintervenir. Nta domaine y'imwe y'ubuzima bwawe ubutumwa bwiza budashobora guhindura ubugingo bwawe. Bushobora kuzanira impinduka uwo wese yizera. Ubwo butumwa twarabwakiriye turakizwa, ariko ubwo butumwa turacabwakira n'uno munsi mu byacu bukadukorera ibitangaza, bukadushikana aho tutokwishikana. Ubu butumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana. Haleluya. Buzanira uwizera wese guhera ku Muyuda ukagera ku Mugiriki. Nta muntu n'umwe mwihanga, haleluya, ryo mu isi abaho adashobora gutabagwa n'ico ubutumwa bwiza bushobora gukora.
rero bantu b'Imana, shengero ry'Imana bakundwa muri Life Center, ndaje kongera umunsi muri kino gitondo, nimba ari ikintu tugomba kumva turyoherewe kandi tukumva twishimiye. Haleluya. Nagakiza nico ubutumwa bwiza bushobora gukora, nico bukiriko burakora mu buzima bwacu. Imana ntirahezanya natwe, hari ivyo yakoze kera, hari ivyo ikiriko irakora kandi ntiraheza. Nanje iracabandanya, nanje iracakora muri jewe. Ubutumwa bwiza uko nzorushiriza kubwizera nabwo buzorushiriza gukora mu buzima bwanje. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amina. Biroroshe yuko iyo turi mu ishengero dutegwa n'ikintu no kwita igikonyozi, froideur. Tugategwa n'igikonyozi, tugategwa n'imbeho, ivy'Imana bikabura ubuzima, tukibagira n'icakoretse mu buzima bwacu. Ariko yaravuze ngo ubutumwa bwiza ntibuntera isoni. Shengero ry'Imana ndagomba kubatera intege, muvuge Yesu. Yesu ashimwe cyane. Mubwire abantu Yesu. Yesu ashimwe cyane. Aho muri hose mu mabarabara, mu kazi, hehe, mubwire abantu Yesu, kuko ubutumwa bwiwe, haleluya, bufise ubushobozi bwo gukiza uwo wese yizera. Haleluya. Turafise abantu bagwaye mu miryango yacu, turafise abantu bafise ibibazo mu buzi, turafise abakolege bafise ingorane, turafise abo twigana ku mashuri bafise ibibazo. Ntimuhore, ntimucereze. Nimba ubutumwa bwiza hari ico bwakoze mu buzima bwanyu, mucike ibikoresho byo kuvuga ico Yesu ari, kuko ubwo butumwa bwiza nivyo vyizigiro by'amahanga, niwo muco warungitswe mu mwiza mwinshi, niryo jambo rikomeye. Ubu butumwa bwiza, iri jambo rya Yesu, niryo jambo Imana yavuze ikirema isi. Ahantu hambere ijambo ry'Imana ryavuzwe ni muri création, muri Genèse chapitre 1. Genèse Imana yavuze ngo tureme, tukore ikintu. Ariko Imana ikora iki? Ivuga ijambo. Ivuze ijambo ibintu birabaho. Iri jambo rya Yesu iyo turivuga, iyo riravugwa ibintu bikabaho. Iri jambo ryaravuzwe, umuco uraza, izuba riraza, ukwezi kuraza, amazi araza, ubutaka buraza. Ibi byose tubona byaremwe n'ijambo. Yesu ashimwe cyane. Hama umunsi umwe natwe tumaze kuvuka tugakora icaha muri Adamu, haleluya, tumaze kwizera Yesu tugakizwa, haleluya, tukakira iryo jambo. Tumaze kwakira uwo Yesu, haleluya, iryo jambo riduha ubuzima. Dutakaza inyota y'abakobwa, dutakaza inyota ya boite, dutakaza inyota y'inzoga, dutakaza inyota y'urumogi n'itabi, dutakaza inyota y'isi. Mbega n'igiki cabaye? N'uyuhe muti baduhaye? Ko igihugu cari carananiwe, ko imiryango yari yarananiwe, n'igiki cakoretse? Nuko burya butumwa bwiza bufise ubushobozi bwo guhindura umuntu. Aho yakubiswe inkomyi ntahinduke, aho yugaranywe ntahinduke, aho yashizwe mu maprison ntahinduke. Ubu butumwa bwiza buraduhindura. Haleluya. Haleluya. Ubutumwa bwiza twarabwakiriye buduha ubuzima. Dutangura kumva turabihiwe n'ibintu. Kwa kundi umugore yafashe yasamye inda atangura kubihigwa, akavuga ngo inyama ziranuka, akavuga ngo ibitunguru biranuka, akavuga ngo ni mubyegeze kure biranukira. Bagacamba ngo birakunukira n'ingene wo kuna kanyama. Ego, kubera iki? Kuko hari ubuzima, hari umwana ariko aravuka, amuteye kwanga ibyo yahora akunda. Haleluya. Iri jambo ryaraje mu buzima bwacu, riduha ubwo buzima. Bwana sifiwe sana. Riduhaye ubwo buzima. Haleluya. Tutataka kumva tugomba tudashaka kujya bya bindi twahora tujya. Abantu bakibaza ngo turigirisha ntitwigirishije. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana, haleluya, buhindura uwizera guhera ku muyuda ukageza ku mugiriki. Iyo ubwo butumwa bwaguhinduye, iyo ubwo butumwa bwakunyuze, iyo mbuto ya Yesu yaguye mu mutima wawe, iyo mbuto yaguye mu mpemu yawe, ucika muzima. Wamara gucika muzima, ukumva ntugikunda ibyo wahora ukunda, utanguye gukunda ibyo utahora ukunda. Ugatava ngo mbe basoma Bible gute? Ngo Bible ngo jana nanya gusoma ngo bayisoma gute? Ugatanga gucika umuntu akunda ibyanditswe. Ntibigeze unasoma n'igitabo nta na homa wasomye, ariko danko kumva ushaka gusoma Bibiliya. Wahura n'umuntu akubwira amajambo y'Imana, mugahagarara kwibarabara kwirigana, akakubwira ubutumwa, ugahagarara amaguru agatitira, ukumva ntushaka gutaha kuko areka kubwira ibintu bishasha. Amaguya wakasigara ari yo kuja ku karago, ahantu bizarre utigeze winjira, ahantu atani fresher ihari, ukumva niho hantu ushaka kugenda kwicara. Hama abantu baguma bavuga ngo limblo shanda, kumva nibo abantu ushaka ko mwicarana. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwatuvyayemo ibindi bintu, nkuko bwavuzwe izuba rikumva, bwaravuzwe impemu zacu zirumva, budukuramo inyota y'isi, butumbereza imitima yacu kuhoraho. Yesu ashimwe cyane.
imitima yacu irarurumbiye Imana, dukunda Imana, dushaka Imana. Ico ndi gikorwa c'ubutumwa bwiza. Ndakunda ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza n'ubushobozi bw'Imana buzanira uwo wese yizera agakiza. Rero mubwira abantu ubutumwa, abantu baranyotewe, abantu bariko banywa yandi mazi, abantu bari kuyandi mariba, abantu bariko barondera ibibazanira umunezero, abantu bariko barafekinga umunezero muri statut na selfie, abantu bariko baragerageza gufeza sambura ko baryohewe, ariko bwaca bakiyahura. Ubundi akavuga ngo ejo twari kume kandi yari karatwenga, yego ntiyari karatwenga, yari plastic smile. Uravyumva? Bavyita kwitwengesha. Ariko iyo Yesu agutwengeje ntiharinda kuba hariho cloud, ntiharinda kuba hariho abantu, ntibirinda kuba bishushe, nta n'umudundo uba uriko uravuga, ariko mu nzu yawe urumva umunezero. Haleluya, 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 haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yesu ashimwe. Ubutumwa bwiza tugomba kubuvuga. Koresha telefone yawe, koresha ikintu cyose, koresha inzira yose Imana iguhaye, ariko ntiduhore, ntiducereze. Nimba hari ico byakoze ku buzima bwawe, biracakora no ku buzima bw'abandi. Nimba nawe byaragufashije, hariho abakubariye, ariko ntitugomba kuba mu gacerere. Ubutumwa bwiza bumeze nk'akabuto gatoya, iyo gatewe karakura kagacika igiti. Natwe twaracitse ibiti, ariko kandi tucakirwa ubutumwa bwiza. Ntitwabona iyo turiko turaja, twari tuzi ngo turi mu bintu ivo tu, ariko bya bintu bigenda biraba serieux. Ndaje kubwira ngo ubutumwa bwiza buzokuvana mu ico utabona. Hari ico ufise utazi, hari ico ufise kitaraja habona, hari ico waraho yagutekeyemo. Kajya kabuti yo kaje kuzuye ubuzima, kakuzanira iby'ubumana, kakakuvana mu ico sona nyoko batokuvanamwo, kakakuvana mu ico abagenzi batokuvanamwo. Mwese muri mu mugambi w'Imana, muri mu vyimviro vy'Imana. Reka ubutumwa bwiza budukore muri abico butuvana. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe sana. Ni bande bakijijwe bari ngaho umunsi muri kino gitondo? Haleluya, haleluya. Mwari mubizi abantu b'Imana, tubayeho mu isi ivaloriza ibyo abantu bafise n'ibyo abantu bashitseko. Umuntu araronka icubahiro par rapport y'amashuri yize afise, canke icakora, canke amafaranga afise. Tubayeho mu isi rimwe na rimwe wibonera mu bandi bifatiye kuco bafise n'ico wowe udafise. Turi mu isi ya classement, n'ibihugu barabiklasa, bakavuga ibya mbere bakavuga n'ibya kabiri. Turi mu isi aho umuntu agomba kwirukanka kugira ngo yivanemo ikintu, agira ama muscle. Turi mu isi ico umuntu ashobora gukora arico kimuha des fois ijambo kigira gute. Kandi turi mu isi umuntu wese afise ibyo ashaka gushikako, kandi rimwe na rimwe ibyo dushaka gushikako hari igihe tubibonamo agaciro kacu, kuko tubona ko bizoduha izina canke bizoduha consideration. Ninashika kuri ibi, ninaronka ibi. Hari abantu Imana yahaye ibyo bavuga ariko badaparve na kuvuga kuko bibaza ko hari ibyo batararonka. Hama wagira ibyo utanguye kuronka bifatika ugatangura kuvuga, kandi Imana yari yaguhaye kuvuga kuva kera. Kuko turi mu isi idisqualifia umuntu en fonction yahageze haboneka kandi hafatika. Ariko kandi kuri mwebwe mwakijijwe hari ikindi kintu tugomba gukonsidera. Imana mu vyimviro vyayo ituzanira iyindi conception canke iyindi concept. Sorry. Imana ntifatira gusa kuvyo ufise, kuvyo utunze canke kuvyo wize canke kuri honome. Imana inafatira kucigufitiye. Nukuvuga ngo umutahe wawe si ibyo ufise, ariko umutahe wawe ni n'ivy'Imana ifise. Rimwe na rimwe rero twirabira mu byo tumaze gushikako muri achievement, ariko Imana yoyo iriko iraturaba, iturabira mu byo yoyo idufitiye, ikatwinginga kugira ngo tuyegere, twibe disponible, tuzi imbere yayo. Mu mpera z'uku kwezi turafise amasengesho y'ukurangiza ukwezi, hazobara amasengesho. Imana igomba yuko tuba available, tuba disponible kugira ngo ize kudepoza ivyidufitiye. Haleluya. Hama navyo bitugira ico byakagombye kutugira. Iyo rero mu buzima bwawe uri umuntu uri kure canke uguma wirabira muri izo critères ziri mondaine, ni critère 1
mondain. Iyo twirabira muri izi critères mondains, tukirabira muri ivyo bintu, tukaba muri iyo ntuzenye, rimwe na rimwe biragutera n'amakomplexe, kuko hari igihe uraba ugasanga hari ico udafise kandi wari wibaza ko ukwiye kugira, canke abo ubona bari imbere yawe bafise, hama kikakudisqualifia kubera utagifise, kandi kigatera abantu complexe. Ariko ndaje kubabwira ngo ubu butumwa bwiza burarema, ubutumwa bwiza burakora ibitangaza, ubutumwa bwiza numutahe. Bwana sifiwe sana. Imana ishimwe. Muri Yohana igice ca 2 ku murongo wa 5, aha anya yari invitation ya mbere Yesu bamutumiyemwo mu bukwe bw'Ikana. Murazi ko yakoze igitangaza. Bibiliya ivuga ngo ivyo kunywa vyaraheze, abantu babura ico bazimana abashitsi. Murabizi mwebwe muhora muja mu makomite menshi y'imanza, iyo ibinyobwa biheze vraiment aba ari problème. Hari n'igihe wihenze mu rubanza rwawe ugaha umugestionnaire w'ibinyobwa, ugaha umuntu afise ingabire yo gutanga, hari igihe mariage ihomba, kuko hajya abagestionnaire mu makomite, ku bataraja muri komite bajya abagestionnaire ba komite n'abantu bazi gucuja, n'abantu b'Imana mu manza zimwe zimwe para zose ako nyinshi, n'abantu biyaranja ukajera akarahuri baguhaye kamwe, kandi bagashira na pression kuri MC kugira ngo urubanza ruhere n'ingoga ntibabongere. Bishobotse mwagenda munyoye kirahuri kimwe mukaba murafashije urugo rutanguye rushasha kutadepanse. Abo nibo baha ikigega, niyo bariko barabatora ngo tugozana ntuzenye ngo ajera neza. Rero wihenze ukazana umuntu afise don ya generosité yo gutanga, ukamushira kuri rya kese, ukamuha ngo ajere ibinyobwa, aradistribuwa ibara rikagukabona mu rubanza n'ijambo ritaratangura ibinyobwa biraheze. Hama bavuga ngo ni mutwongere, ibara rikabajyaguye. Kandi hajya niyo mwijambo bavuze ngo nibongere, ntibongera bose, hariho bakeya bongera, ababisabye nyene canke ababibereye. Rero muri uru rubanza Yesu yagiyemo bishobora kuba byagenze gutyo ibintu birahera, haraba skandale, turabuze ibyo tuzimana abantu. Ariko ikintu cabaye, Yesu ko yari ahari, nyina wiwe aravuga ati ibyo kunywa byaheze. Yesu aramukubita ishuti ati duhuriye he? Kuravyumva. Ariko mu nyuma ndakunda ikintu Maria yavuze, yaravuze ngo icaza kubabwira cose muze kugikora. Naho inyishu itihuse kuboneka, icaza kuvuga cose muze kugikora. En d'autres termes, Imana ivuze hari ibintu bikoreka. Ikiba gikenewe kuri mwebwe nk'abarisiva canke twebwe twakira no gukora icijambo cose riza kutubarira. Icijambo riza kutubarira nitwagikora, haleluya, ico ryavuze ko gikoreka nico kiza gukoreka. Si kibazo rero ca capacité, ariko ni kibazo ca reception. Kuri twebwe twakira ijambo ry'Imana, uno munsi muri kino gitondo aje kubwira ikintu kimwe ngo ibyawe bishobora kuba rubusa, ibyawe bishobora kuba vyaheze, ibyawe bishobora kuba vyagabanutse, ushobora kuba udavona n'ingene umwaka uzohera, ariko ndaje kubwira uno munsi muri kino gitondo icaza kukubarira cose uze kugira gute, uze kugikora. Haleluya. Je nicaye haje Imana yampaye ijambo kandi ndashaka tuze gukora ico kintu. Na nicaye hajya nca mbona ijya eglise kubabanyi hajya, ijya ni eglise Fekabo bariko barubaka, nca mbona charpente iraduze hejuru. Twebwe inyubako yacu twarabaye turahagaritse gatoya naho tugomba kubandanya, kuko hariho icigwa twako turakora kugira dushike tubandanye, ariko ndashaka ko tuyiheza imbere yuko umwaka weze duheze kuyiduza. Mbonye ijya eglise nibuka nabo imyaka bubatse hajya ahantu, ndavuga no musi muri life center ndashaka ko dutanga ishikanwa special. Haleluya. Bateye ku mabati, natwe tubaha amabati. Yesu ashime cyane. Haleluya. Ni ikintu numvise mu mutima, Imana yambwiye ngo nimububakire namwe bazobubakira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Naho ushaka amahera cyane yuko twubaka ibyacu bigahera, ariko reka duhezagire kijya gikorwa c'Imana n'ishengero ryarakoze igikorwa c'Imana, ryarakoreye kino gihugu. Haleluya. Natwe dukora igishoboka cose, kandi haleluya nitubikora no munsi gusa, na kenshi tuzovyibuka, tuzobikora gushika ijyanzu yabo nabo baheje kuyisakara. Ariko bamenye ngo hari ishengero tubana mu metero 100 ni live center, natwe yaradushigikiye. Yesu ashimwe cyane.
kubera iki? Kubera gutanga bizana umugisha kurusha kwakira. Iyo urekuye wowe wakiriye mu bisanzwe, kandi ubuhezagiye kurusha uwo wahawe. Uwo wahaye Yesu ashimwe cyane. Nareko ndavuga rero ngo Mariya yaravuze ngo icaza kuvuga cyose muze kugikora, ijambo ryose aza kubabwira muze kubikora. So shengero ry'Imana, ndagomba kwega ngo naho ibigega vyawe vyoba bigaragara, naho mu bubiko bwawe vyoba bigaragara, naho wowe wakamishije udafise icuza Imana abashitsi, naho amabido yoba ari empty atakintu na kimwe kirimo, ariko iyo Yesu avuze ijambo, haleluya, iryo jambo rifise capacity yo kukuzuriza abantu bakaronga ico banywa. Bibiliya ivuga muri iyi nkuru ngo abantu baravuze ngo bigenda gute yuko mu rubanza umuvinyu uryoshe tuwunywa ubwa nyuma, kandi ikindi gihe bahera kuwubishe, bahera bambe kuwuryoshe bagareza. Urabizi principe y'izi manza, iyo uzana ibibisha akaba, iyo uzana ibiryoshe akaba ari byo abantu baherako. Iyo abantu bamaze kuboregwa ukabaha ibibishe, niba bakimenya ko bibisha. Ariko aho Yesu ari arenversa, abantu bahera ku bibisha bahereza ku biryoshe. Ndaje kubwira ikintu kimwe ngo Imana yavuze iraryosha ibyawe. Yesu ashimwe cyane. Ku buryo n'umuntu wese arakavuga ati no bigenda gute kuyu muntu umenga yarakuze ariko ari humenye igitangaza ciwe kibaye. Mbega bigenda gute kumenga uyu muntu yari yararengeranye ariko ari igitangaza ciwe kibaye. Mbega bigenda gute kumenga uyu muntu ivyo byari byarapfuye. Reka ndakubwira ikintu kimwe, Imana igomba gukora nta mutahe ikeneye. Ijambo ryayo n'umutahe, ijambo ryayo ririhagije, ijambo ryayo rirakora, ijambo ryayo rirarema, ijambo ryayo rirahindura. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Yesu ashimwe. Rero ikintu gikenewe shengero ry'Imana, turakeneye ijambo. Hariho kategori z'abantu babiri bari different. Hariho groupe y'abantu ba mbere bahora barondera ijambo ry'Imana iyo bariko baraca mu kibazo gikomeye, bakarondera kumva ico Imana ibavugako, bakarondera kumva ico umuvugishwa yo bavugako, bakarondera kumva ico umuntu yo bavugako, bakarondera kumva icimviro c'Imana. Bene abo bantu barondera kumva icimviro c'Imana kubera ingorane zabanje kuza, bahora bagira ibibazo. Kuko muri iyo nyota yo kumva icimviro c'Imana hari gihe bahura n'ivyimviro atari ivy'Imana, ahubwo bikabatera kwiyamfonsa mu kibazo cabo. Ariko hariho kategori ya kabiri no munsi vraiment ari abantu ngomba gusereba, n'abantu basanzwe mu buzima bwabo ari abantu bafise igishika ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose baragomba kumva ico Imana ivuga ku ngo zabo, igihe cyose baragomba kumva ico Imana ibavugako, igihe cyose barondera kumenya ubugombe bw'Imana kuri chaque etape y'ubuzima bwabo bugezeko. N'igihe bari muri prosperite ataco bakenye, barakeneye kumva icimviro c'Imana. Abo barasenga niyo bahezagiwe, barafata umwanya wo gusenga. Abo baranisonzesha niyo umenga barafise ibyo abandi bantu bose bipfuza. Abo nibarondereshwa Imana n'ivyo babuze, ariko ubwabo mu buzima bwabo bafise inyota y'Imana, bafise igishika c'Imana. Igihe cyose barawubumbwa n'ico Imana iriko irabavugako, icimviro c'Imana kirabafasha, kandi ntibashobora kwiyekarta, ntibashobora kumara iminsi cyangwa igihe kirekire badafise ico Imana iriko irabavugako. Bakunda icimviro c'Imana. Muntu w'Imana, ndaje kubwira ngo Imana mu ijambo ryayo harimo ubushobozi bushobora kukuvana mu ikintu atakintu na kimwe wewe kibikwereka uno munsi, atakintu na kimwe uno munsi ufatiye ko ubona ko cyo kuvana mu Imana izo kuvanamo. Nico gituma Paulo avuga ngo ijambo ry'Imana ribe muri mwebwe rigize gute, ryuzuye, ripakiye. Kuko ijambo ry'Imana riratwenspira, ijambo ry'Imana riratworienta, ijambo ry'Imana riraduha ide igihe ata ide dufise, ijambo ry'Imana riraduha inyinshi igihe ata nyinshi dufise duha abantu. Iyo ijambo ry'Imana riturimo, Yesu ashimwe cyane, rirashobora no kugukomunika ikintu ugiye gukora udafitiye ibifatika byo kugikora, wacinjiramo ukabona kirakoretse. Ijambo ry'Imana riri porteur y'ubuzima ku rugezo aho udashobora kwibaza. Nico gituma dukeneye ishengero rikomunia n'ijambo ry'Imana, dukeneye abakunzi b'ijambo, dukeneye abantu bagumbira ijambo, kuko ijambo ry'Imana riratudefinisa, riratuvuga kurusha uko abantu batuvuga, riratubwira byiza by'Imana kuri twebwe kurusha dushobora kwibaza. Yesu ashimwe cyane. Rero muri bike vyawe, mu gukehanirwa mu bigega vyawe, ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rivugira muri bike, mu dukate duke, mu dufi duke, abantu bagafungura. Umuntu akavuga ngo Mana, abantu bofungura gute kandi atavyo kurya bihari? Hari utuntu dukeya, muri duke ijambo ry'Imana rikavuga ibitangaza bigakoreka. Yesu ashimwe cyane. Umviriza, Bibiliya yuzuye ahantu ubona mu tuntu duto, mu busa bw'abantu Imana yakoze ibitangaza.
inkoni ya Mose atakintu na kimwe ifise gifatika yo gukubita intama, niyo nkoni Imana yakubitishije Farawo. Imana, Bibiliya yuzuyemo iciyumviro kitwereka yuko Imana ifata ubusa ikabuvanamo ikintu. So twege naho twakirijwe, naho twaba turaba intellectuel chrétien, tugomba kwambrasa iki ciyumviro c'Imana kitwereka yuko ijambo ry'Imana ridafatira ku by'abantu bafatirako. Ikitwishura musi nk'ishengero nuko twibona nk'uko isi tubona, kandi nuko dufise forme ya pensée nk'iy'abandi bose abantu b'abapagani. Ugasanga turi limite mu byo dushobora gushika ko mu buzima bwacu, kuko rimwe na rimwe twaremeye ivy'ubwenge butubwira biratulimita, igihe c'ijambo ryo ritubwira kiri illimité. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo Imana ntikangwa n'ubusa bwawe, ahubwo rimwe na rimwe ahari ubusa Imana iraza ikintervena kugira ngo ninamara no kugushikana no ku kintu gikomeye icubaro kizobica Imana. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Mu busa bw'umugore w'umupfakazi asigaje agafarini kanyuma kugira ngo ahwere muri utwo tuntu duke twiwe, Yesu yaraje akora igitangaza. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iratubwira mu Bami ba mbere igice ca 17 ndibaza ku murongo wa kangahe, Abami ba mbere igice ca 17 iyi verse nari nayanditse, uyu mugore yarasigaje agafu kanyuma kugira ngo bajye n'umwana barya agatsima bace bapfa, ariko umviriza ikintu yamubwiye. Haleluya. Uhoraho uko yabwiye uyu mugore, haleluya, cyangwa uko Uhoraho yavuze muri murongo wa 14. Kuko ukuhoraho Imana y'Abisirayeli avuze ako gaseke nikazoheramwo ifu, nikazopfa gaheze mu ifu, nako gakarabo nikazoheramwo amavuta, nikazopfa gaheze gushitsa ku munsi Uhoraho azorekurira imvura hasi, gushika mu gihe ikiza kizohera muri Isirayeli yose. Uyu mugore yari afise ubusa, ariko ubusa bw'Imana irabuvugishwa. Ubusa bw'Imana irabuvuga ko, iravuga ngo ubu busa ntibuzopfa buhejeje kuba ubusa. Yesu ashimwe cyane. Uzokwama wowe ufungura gushika ikiza kizoherera. Ndagomba kuvuga ngo iyo ijambo ry'Imana ryaje, Imana ifata ibyacu by'ubusa ikabuvanamo ikintu gikomeye. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma nshaka kubwira umuntu wese uno musa ariko arirabira mu busa bwiwe, ndaje kuvuga ngo hejuru y'ubwo busa bwawe ongereza ko igitigiri c'Imana, hamuvuge ngo Mana ndakira ico nawe ushobora gukora, kuko wewe ukora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira. Yesu ashimwe cyane. Kandi singana n'ingene agaseke kanje kangana, ariko ngana n'ingene wowe ungana. Nico gitumaga abantu b'Imana iyo turi mu ijambo ritwinjiza mu bubiko bw'Imana, ijambo ritwinjiza mu bigega by'Imana, ijambo ritwugurira imiryango tukinjira mu bubiko bw'Imana. Uko twinjira mu bubiko bw'Imana tukinjira mu cimbiro c'Imana, tukavayo twubakitse, tukavayo twumva yuko amalimite Satana dushiraho adashoboka, kuko mu bubiko bw'Imana twahakubicimvira. Ndashaka gushimikira ku nkuru iri muri Zakariya kugira ngo wumve neza icyo ndiko ndavuga imbere y'uko nsenga. Yesu ashimwe cyane. Zakariya mu gice ca 4. Haleluya. Zakariya igice ca 4 ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'9. Zakariya chapitre 4 verset 6, 7, 8 et 9. Aranyishura ati ngira ijambo Uhoraho atumye kuri Zerubabeli, si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubw'amwemu wanje, niko Uhoraho nyine ingabo avuze. Wa musozi munini we uri iki? Wa musozi munini we uri iki? Uzocikira ikiyaya imbere ya Zerubabeli, azozana ibuye ryo gusozera kubaka. Batera impundu bati ubuntu bube kuri ryo. Ijambo ry'Uhoraho ryongera kunza ko riti amaboko ya Zerubabeli niyo yashizeho umushinge w'ingoro, kandi amaboko yiwe niyo azoyisozera. Niyo muzomenya yuko Uhoraho nyene ingabo ari we yabantumye ko. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Zerubabeli yari umuvugishwa. Murabizi yuko mu gitabo ca Nehemiya Imana yaramukoresheje kubaka inzitiro za Yerusalemu. Igihe Nehemiya yubaka inzitiro za Yerusalemu, byari bigoye ko abantu bizera ko kijya gikorwa gishobora kuba. Hari abitwa ba Tobiya n'abasanbarati, bo bari bavuze ngo ibintu ntibizopfa bibaye. Baranavuze ngo iki gihome bariko barubaka ngo naho ingeregere yo gica ko kizoca gihenuka. Cari igikorwa gikengeretse, ariko buhoro buhoro abansi ba Isirayeli bagenda babona inzitiro ziriko zirakomera, projet iriko irakomera,
baratangara kugeza naho hageze igihe bashaka kwica Nehemiya kuko batigeze bibaza ko iyo projet azoyimena a terme. Ndashaka kuvuga ngo iyi Imana iriko irakora mu buzima bwawe izokwama itwara ubuzima bwawe mu kintu abantu batibaza ko gishoboka. Wisunze icimviro c'abantu, Nehemiya nta kintu na kimwe yari gukora, yari no gucika intege. Ariko Nehemiya kuko mu gusengera Isirayeli yari yumvise umutwaro wo kubona hajya ahantu hubatswe, yagize ukwizera kudasanzwe kwica Imana igomba gukora naho kitafatika kandi kitaboneka. Ndiko ndashaka kuvuga ikino munsi muri kino gitondo. Je ndakunda ijambo ry'Imana. Hari igihe bishika mu buzima bwanje nkagira ubwoba ku kintu canke nkumva ikintu kiranduta, ariko nava gato mu mubiri nkimvira ijambo ry'Imana rivuga, nkumva Imana irampaye kuhasha, kandi nagira gutyo nkabona ca kintu kirakunze, kirakoretse, kirabaye. Ariko nkibuka yuko ijambo ry'Imana rihora rinjabukana udusozi, rihora rinshoboza kwemera ikintu ntagakwiye nemera mu kungene meze, mu kwimvira kwanje no muri consideration zanje. Ndaje kubabwiraga abantu b'Imana ngo kenshi ibintu bike byacu biratudekuraje, ubusa bwacu buradutera intege nke. Usomye ku murongo wa 10 aho nyene Fisto wasomye, usomye ku murongo wa 10 haravuga ngo mbega hari uwogaya ibikorwa ko ari bito ku munsi bitangurirako, bazonezerwa babonye karisho yo gupimisha mu ntoke Zerubabeli ya mataranzwi nizo nyonga z'Uhoraho zinyuranganya mu isi yose hirya no hino. Écran verset 10 please. Niyo ya nyuma nabahaye, iri nyuma ya zose. Hallelujah. En effet, ceux qui méprisaient le jour des petits commencements se réjouiront en voyant la pierre d'étain dans la main de Zerubabel. Hallelujah. Abahora bagaya intango ya mbere ntoya bazotangara babonye ivy'Imana izokora mu kuboko kwa Zerubabel. Kenshi turagaya ibintu bikiri bitoya, kenshi turakengera intango nto za mbere. Imana ikiragomba kugukoresha ari kuri mu ntango za mbere zawe nkeya. Imana irikira hamagara ubuzima bwawe ariko ntubone iyo biriko biraja kuko ubona umenga ufise amamoyen ari faible, wabona ku ntango zawe ntoya za mbere ukumva urafise ubwoba ukavuga ati je ibintu ngira si ivyanje ngira nihenze. Ariko Bibiliya yavuze ngo ewe Zerubabeli, abakengereye intango zawe za mbere ntoya bazohimbaza Imana igihe bazobona ivyo nzokoresha ukuboko kwawe. Yesu ashimwe cyane. Ndaje kubabwira ngo mwishengero mu butumwa bwiza Imana yaraduhaye kubona abantu batangura bubaka ingo zabo batagira ni matera. Imana yaraduhaye kubona abantu batagira ni intebe, abantu batangura mariage no kushika ku munsi wa nyuma bagikora course. Imana yaraduhaye kubona abantu bari mu ntango za mbere. Imana yaraduhaye kubona abantu, hari umuntu yaje ngaha anya muri 40 jours za kangahezi heze yahomvye yapfuye, urudanazo rwe rwapfuye. Ejo bundi aranshinga ntabwo ati pastor kuva nje ngaha anya nkumva amajambo y'Imana hano hantu, ubutunzi bwanje bwaraduze. Haleluya. Nanje nzokorera Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yaduteye iteka ryo kubona mu busa Imana ihavanamwe ibintu bikomeye. Umviriza, ubusa buradukanga ariko ubusa ntibukanga Imana. Kandi abantu bafise amaso yo kwizera ntibakangwa n'ubusa, ahubwo kandi ico bakanga nigihe boja mu bigega by'Imana bagasanga hari ubusa. Ariko iyo tugiye mu marembo y'Imana dusanga mu marembo y'intama hariho ububiko, harimo iby'ubutunzi by'Imana. Iyo tubonye iby'Imana itunze tukagaruka tukiremesha. Bwana sifiwe sana. Nico catumye Mariya avuga ngo nataco mufise icaza kuvuga cose muze kugikora, nimuze guquestioning icababarira. Icaza kuvuga cose kizoba kiri porteur de vie, just icaza kuvuga. Bikenewe gusa kwivuga, kandi Imana yacu irasakuza, kandi Imana yacu iravuga. Igihe Eliya yumva igihuhuta munda yaravuze ngo numva igihuhusi c'imvura, nicari ko kiraboneka. Haleluya. Ariko yumva igihuhuta, yumva igihinda, acaja gusengera imvura, arasengera imvura. Atumye umukozi wiwe cette fois, umukozi akamubwira ngo nta kintu na kimwe ari karabona. Haleluya. Aragaruka aramubwira ngo mbonye agacu gato kameze nk'ikiganza kari hejuru, ngo eske akonya savura pene ko ngira ico ndakakubwiyeko. Yo, iravuga ngo urabonye gato, ukabonye ari gato,
erega duto iratubyibusha. Haleluya. Ariko wakabonye ngo kameze gute ngo kangana n'ikiganza abandanya usenga. Oya, umviriza, ashaka ati genda ubwire umwami yirukange, isegengera igira rigwe, imvura igira igwe, genda umbwire umwami yirukange. Nimukwaye ko mutindi negasha nje kubwira umwami yirukange, none yaraba hejuru akabona. Umviriza, nubwo ari gato, nubwo gakengeretse, uhoraho ko yavuze arakagira kaniniya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Duto, Yesu ashimwe. Ni bande bafise dutoya, ni bande bafise dukeya, ni bande yo, umviriza, igihe wowe ubona bito ukicara, abandi babona bito bakiruka, ntibanabirindira ko bikura, kuko barazi yuko iyazanye bitoya ni Imana ya multiplication. Ishobora kugwiza ingabire yawe, ishobora kugwiza business yawe, ishobora kugwiza igikorwa cyawe, ishobora guhezagira urugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Ishobora kugwiza ibyawe, ishobora kukugirira neza. Reka kugongana n'abantu no gutera imihara abantu, ahubwo wegenda wironderera Imana, uvuga uti Imana, ubusa bwanje ndabuguhaye. Ubusa bwawe niba bushira mu maboko y'Imana, Imana izobugwiza, buzoba ikindi kintu, kuko ubutumwa bwiza ari ubushobozi. Haleluya. Kuri wowe wese yizera. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amina. Nareko ndavuga Zerubabeli. Zerubabeli yari umuguverineri. Nehemiya amaze kubaka kijya gisagara, hari ikintu cabaye. Bategerezwa kuri Ezira, bategerezwa gutaha bakagenda i Yerusalemu. Ariko Abisirayeli ntibashobora kugenda i Yerusalemu inzu y'Imana itubatswe, kandi bari bafite isezerano yuko ingoro ya kabiri izoba nziza kurusha iya mbere. Ariko bakiraba, bavuye muri captivité, bavuye mu buja, barakengeretse, barababwira ati nimutahe muje i Yuda. Abo bari Abamedi n'Abapersi bafashe isi yose, bagiye kubaha grâce. Yesu ashimwe. Haleluya. Muri ico gice muri Zakariya 4:6 ngo uhoraho abarira Zakariya ijambo. Haleluya. Atumye kuri Zerubabeli, aramubwira ngo si kubw'inkomezi zawe, si kubw'ububasha bwawe, ariko ni kubw'ampemu wanje, ni kuhoraho agize, ni kuhoraho nyene ingabagize. Zerubabeli yari kumwe n'uwitwa Yoshua. Yoshua yari profete. Zerubabeli yaragiye kuba guverineri wa Yuda. Iyi nkuru ndiko ndayimvira ko narabonye ko tuzoyiganira ko, kugira ngo ni inkuru iryoshe cyane kandi irimo ubutunzi bwinshi. Ako reka ndayice hejuru gato ku masonga. Zakariya abwira ati Imana, ico kintu unyeretse sindagitahura, unyeretse iki, umbariye iki? Imana iramubwira ngo umvirize ku murongo wa 6. Aramubwira ati genda ubwire Zerubabeli. Ko Zerubabeli yari kararaba ku mamoye yiwe akabona ko ari faible. Twese biradushikira tukaraba ku mamoye yacu tukabona ko turi faible. Twese turaraba tukabona ibintu ntavyo dushobora, izo projet ntitwozataka kuko turavye ibyo dufise. Ariko ndaje kwibutsa no musi muri kino gitondo kandi nshimikira kuri iki kintu. Wewe ntungana n'ivyo ufise, ungana n'ivy'Imana ifise. None wobuze ivy'ifise, wobuze biri mu bubiko bwayo ku bwawe. Mbega iyo uri kuriraba, iyo uri kuritaramura, iyo uri kuriyegeza inyuma, uba warabiye kuki? Uba warabiye ku byo ufise cyangwa warabiye ku biri mu bubiko bw'Imana? Twebwe abizera tuzi icyo ubutumwa bwiza bushobora gukora. Tugomba kurengana iki gihe cy'ubuzima bwacu, tuviva mu makomplexe y'amamwa yacu. Je refuse yuko amamwa yanje andimita, ndanse yuko ibyo mbuze bimbwira aho ntashobora gushika. Wocumbaza noti none wohashika gute utabifise? Naho atabyo mfise hari ico mfise, kandi ndavye mu bubiko bwanje ndabona ubusa bwanje. Uhoraho yabwiye Zerubabeli, aramubarira ati ntimugakengere intango ntoya. Ndaha agaciro aho ugeze, ndaha agaciro aho ibyawe bigeze,
ndaha agaciro izo ntambuko zawe za mbere, ndaha agaciro utwo tuntu twa mbere dukeya watanguje, ndaha agaciro ako kantu wuguruye, ndaha agaciro ako karuwaye washoboye kuronka naho utararonka ibijamwo, ndaha agaciro ubusa bwawe, kuko isi tubwira ngo tugomba kuba tubifise, ariko Imana ikatubwira ngo mugomba kuba mumfise, mukagira n'icimviro canje, ibisigaye nije ndavyuzuza. Zerubabeli yari ikengera, Uhoraho amuzanira ijambo irimwe ati ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par la puissance de Dieu. Haleluya. Fiston, dusubiremo iri jambo turisubiremo vraiment, ingene tungana. Ibi babyita valeur yawe, valeur yawe. Ibyo ushobora gukora bingana gute? Ngo reka ngara ibyo mfise, abantu urabivyo mfise, reka urabicirira ijambo rikubwira rivuga ngo kitega aho. si kubw'inkomezi, Subira muti si kubw'inkomezi, si kubw'ubushobozi, ariko ni kubw'amwemu wanje, just niko Uhoraho nyine ingabo avuze. niko Uhoraho nyene ingabo avuze. Bwira umwicaye uti ungana nuko mpwemu w'Imana angana muri wewe. Rindire subira umumbarire uti ungana n'ingene ungana mu cimviro c'Imana. Mumbarize uti Imana kwiyumvira kwige, kuko nimba atacazi ni perte. Nico gituma iyo dusenga tugomba kumenya icyo twibazako, kugira ngo twiyubake mu cyo twibazako, hama duhagarare nk'uko twibaza, mu gihe ingene tuboneka bitaraheza kwiyajusta, kuko ibiri naturel vyama vyiyajusta ku biri spirituel. Igihe Imana yiyumvira ikavuga, ikirere cari yajuste, amazi yari yajuste, kuko le naturel s'ajuste toujours au spirituel. Sivyo gashengero ry'Imana? Sivyo? Amina. Ninda nyumva no musi muri kino gitondo. Nico gituma sinemera mu buzima bwanje ko Satana ntwara umunezero, kuko kenshi Satana dutwaza umunezero afatiye ku busa bwacu cyaye ku byo tubuze, ariko niya kwibutsa ubusa bwawe akakwibutsa n'ibyo ubuze, nawe uzobwibutsa uti ndabira mu bubiko bw'Imana ibiriyo ku bwanje, nimba woshobora kuhabona. Haleluya. Ndabifise ntarabidisponibiriza gusa, yarabimpaye ntibiranshikira gusa, timing iwe ntiragera, aracafise ibindi yakarajusta mu buzima bwanje. Aragomba kwajusta veso imbere yuko ashiramwo matière, aragomba kwajusta, haleluya, aragomba kwajusta igikombe imbere yuko ashiramwo contenu, kuko hari igihe Imana ishiramwo contenu mu gikombe kidafise capacité yo gushobora kujera ivyo Imana iguhaye. Igihe rero wowe udashobora kujera ivyo Imana iguhaye, irabanza ikabigumana, ikabanza igafixa igikombe, yamara gufixa igikombe mu masengesho, Mana kutanyishura, Mana ko ntabona ibintu, nayo mugacerere kavuga ati reka mwana ndiko ndakora, ndiko ndafixa, ndiko ndahoma, ndiko ndakuraho amafissure, ndiko ndakuraho impamvu zawe mbi zo kubishikako, ndiko ndakuraho wrong motivations, ndiko ndakuraho hamutakina bisengero kazonye birakoretse ko batavuga Mana aho nahereye kwera ubuntu ukibikora, aho nahereye ubuntu ukibikora, kavuga ati byasaba ko nteba, kuko jewe sinashaka kubikora ngo ndagusambure. Hari abantu basamburwa n'umugisha, hari abantu bapfa n'umugisha ukabiyica ukabadeturiza, ariko Imana yakubwira ibuntu ikagutegura umugisha ugusanga uri ready kandi utakunyiganyiza. Zerubabeli, si kubw'inkomezi zawe, si kubw'ubwenge bwawe, si no kubw'ubushobozi bwawe, ariko ni kubw'amhemu w'Imana. Ico kintu uzogikora. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amen. Aravuga ngo uri gikiga wa musozi, verset 7. Uri gikiga wa musozi, uzoba aplani. Murabizi twese turafise imisozi imbere yacu. Barizo muco ati imisozi yawe ni imisozi ni ikintu twama tuvuga nka obstacle kitubuza gushika hakurya. Twese turafise imisozi. Mwe nawe mufise? Je hari yo mbona vraiment je ndayifise. Ariko Uhoraho avuze ngo umviriza ngo iyo misozi nzoyigorora. Haleluya. Nzoyimena ndayigire pleine. Haleluya. Nzoyigira ikiyaya. Yesu ashimwe cyane. Uhoraho ariko arabwira Zerubabeli, ega ijya projet mugiye kubaka, ijya ngoro mugiye kunyubakira hakurya Yerusalemu, simbe muzoyubaka. Ibi byose mumva ko ari Imana izobikora. Si kubw'inkomezi zawe. Kuri verset 7, imisozi iri imbere yawe nzogira gute? Nzoyaplanisa. Ngo kandi uzotera ibuye rya mbere rya fondation au milieu des acclamations.
wazagiye umuntu agenda kugira fondation y'inyegeje akabwira n'abana ati sinzonabwiye ko natanguye kubaka kuko uri crise. Ako Bibiliya iramubwira ngo uzoshiraho fondation abantu bariko baraklama bazoba bariko baririmba indirimbo ivuga gute ngaho bariko baraklama. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Bazoba bariko baririmba ko bavuga ngo grâce grâce. Igihe azoba ariko arashiraho fondation abantu bose bazoba bavuga ngo ubuntu ubuntu. En d'autres termes bazoririmba indirimbo y'ubuntu kuko bazoba bariko baravuga ngo si ku bwacu ntitwari kubishobora nta n'ubutunzi twari dufise dusohotse hariya dukenye ntitwari gushobora gukora projet ingana gutyo ngo bose bazoba ko baririmba indirimbo bavuga ngo grâce grâce. Kubera iki grâce? Iyo tuvuga grâce tuvuga ibiri disponible mu maboko y'Imana bitari biri accessible kuri twebwe, hama Imana ikabidutransfera, hama abantu bakamenya ngo sibo babikoze ariko niyo yabikoze bagaca baririmba bavuga ngo grâce grâce. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Ubuntu 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 tudepanda ku buntu, tugendeshwa n'ubuntu, duhagaze ku buntu, twishimira ubuntu. Haleluya. Amina. Umutahe wacu n'ubuntu. Ubuntu n'umutahe wacu, n'umutahe mu rugendo rwawe. Haleluya. Ndaje kubwira no munsi naho hari imisozi azoyigorora ahashira inzira wowe ushobora gucaho, kandi uzoshiraho fondation y'ivyo uhoraho yashizeho kutangura, kandi hazoba hari indirimbo abazokubona ngo fulani kanivuge mu Kiswahili fulani alifanya hivi si fulani wa kwa nani wa ku 3e ni ule hapana usiseme ni yeye. Tazama vizuri ni yeye ariko azo hari indirimbo ngo ubuntu ubuntu aho ni mwankomporeza indirimbo ivuga ubuntu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Guzopoza fondation au milieu des acclamations. Abantu bazoba bariko baravuga ngo ubuntu 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 bw'Imana butuma ubusa bwacu bucika ikintu. Ubuntu bw'Imana butuma dushiraho fondation y'ivyo tutari dufite fondation. Ubuntu bw'Imana niyo yabaye fondation y'urugendo rwanje maze imyaka 30 nkurikira Yesu Kristo kugeza uyu munsi nta kintu na kimwe Imana ari yanyeretse. Hari abantu bavuga ngo none ngo Imana ngo mwavuganye gute ngo utangura na kimwe twa ntabyo nzi ntabyo nzi ngene nabishitse mu nabisanze mu nuko bavyita ubuntu. Haleluya. Yes ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Acaramubwira ngo umviriza ku murongo w'8 ijambo ryohoraho riranza ko iravuga ngo amaboko ya Zerubabeli yashizeho urufatiro rw'iyinzu kandi amaboko yiwe azonabirangiza ngo kandi muzomenya yuko uhoraho nyene ingabo yandungitse kuri mwebwe. Muntu w'Imana bizorangira, ukuboko kwawe kuzobitangura kandi ukuboko kwawe kuzobirangiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Kandi icubaro cyose kizogaruka kuhoraho. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Ndangirize kuri verset 10 aravuga ngo abakengera intango ziri faible. Haleluya. Intango ziri faible. No musi muri kino gitondo ushaka gusenga, ariko imbere yo gusenga ndagomba no musi muri kino gitondo urabe intango zawe ziri faible. Ndashaka no musi muri kino gitondo urabe ibikorwa byawe biri faible, urabe mariage yawe iri faible, urabe uruvyaro rwawe ruri faible nimba ari muri scolarité, urabe amafinance yawe ari faible, urabe urugendo rwawe ruri faible, urabe ubwoba ufise, urabe timidity ufise. Ivyo bintu byose ubirabe. Reka nakubwire iri jambo ryatubwiye ngo les petits commencements. Haleluya. Il faut jamais mépriser les petits commencements. Ntimugakengere intango ntoya, ntimugakengere ibikiri bito, ntimugakengere ibidakwije, ntimugakengere ibidafise ubwiza, ntimugakengere ibidashitura. Oya, ntimugakengere. Uno munsi ndaje kubwira ngo aho ugereranye n'Imana naho umenga ntiyafatika ariko uri mu maboko meza. Haleluya. Zerubabeli yari umuntu ari timide. Zerubabeli ugiye kumwanaliza yari umuntu ari faible,
ariko ngo barinjiye muri Yerusalemu, barubatse ijya ngoro y'Uhoraho, barakoze igikorwa giteye ubwoba. Imana yarabazaniye inzahabu, irabazanira amafeza. Imana yarazanye ibintu, baragira ingoro iteye ubwoba, ifise ubwiza. Inyuma y'igihe kimwe abantu baraje kugwanya projet yabo, irahagarikwa, irabastope. Ariko ku mwaka ugira kabiri wundi mwami projet irasubira reprena, barasubira barakora, barasubira barubaka, barasubira bagira gute inzu y'Imana iba glorieux. Bibi bintu bidasanzwe bitera réveil muri Israel yose. Nta kintu na kimwe cabereka ko bashobora gushika kuri ico kintu, ariko kandi nubwo atakintu na kimwe gifatika cabibereka mu gicapo no mu cimbiro c'Imana, yari yarabatoranje ngo bibakoreshe kandi bashikane kuri ico kintu. Ndaje kwagaga abantu b'Imana, ntibirinda kuba vyumvikana ingene uzobishikako, ntibirinda kuba bifatika ingene wowe uzobishikako, ntibirinda kuba biboneka wowe ingene uzobishikako. Aussi longtemps Imana ibibona kandi kabibizi, genda uyitega ugutwi. Yararungitse Zakariya ngo genda umbwire Zerubabeli, ukuboko kwawe kuzobitangura kandi ukuboko kwawe kuzobirangiza. Genda umbwire Zerubabeli ati kandi ahari imisozi miremire nzoyigira ibiyaya, hazocika harengana. Zakariya, genda umbwirire umukozi wanje Zerubabeli areke kwiraba, kuko si kubw'inkomezi ziwe, si kubw'ububasha bwiwe, si kubw'ubwenge bwiwe, ariko ni kubwaje Uhoraho nyene inkomezi. Kuko Imana ariko irabona umukozi wayo ariko aramera nk'uri karatinya kwinjira muri projet. Imana iramwankuhaja, iramutera intege, iramubwira ati genda, nije nzobikora, nzoshira ibuye rya mbere mu kuboko kwawe, nzoshira n'ibati rya nyuma mu kuboko kwawe, nijewe nzobigukorera. Nturaba ukungana, ariko umviriza ijwi ryanje, nico ndiko ndakubarira, kubera ukungana nuko jewe ngana. Haleluya. Sinshaka kuguma muri ivyo bintu byo kuvuga ngo sinzi kuvuga, sinshoboye. Iwacu duteye imbere bantu b'Imana, hari ico nita fausse humilité dufise, hariho ibintu twemera kuri twege bitari vyo. Hari n'igihe tuvugisha abantu ngo je ngo ninda n'ingesho, ngo araco je nova mu wango yango reka bandi ngo babikore, ngo jewe ngo vema ngo reka nicare inyuma. Reka nakubwire, hariho n'umuntu yicara inyuma yibaza ngo guca bugufa, ariko nyene ari no kwikengera. Ndaje kubwira ngo attitude yo kwikengera ntigufasha, kuko si ukwizera. Ariko kwizera kukubwira ngo ico Imana ishaka n'iciza kuvuga niko kuri nakira, iko jewe nibona n'ivyo nemera ni kinyoma isi na Satani bampaye, ndagomba kukidahwa kugira ngo nakira icimbiro gishasha c'Imana. Hama Imana imbwira aho ngomba kunshikana, Imana imbwira ivyo igomba gukora, Imana imbwire ivy'intekereye, Imana imbwire ingene igomba kunkoresha. Ahari abakozi b'Imana benshi, ahari abantu buzuranye ingabire z'Imana zidasanzwe, ahari abanyamugisha benshi muri kino kibanza, ahari abantu badasanzwe benshi, ariko ugomba verify ukagira check, ukiraba ukavuga ati eske nigiki jewe, haleluya, nemera kuri jewe kitarico. Kuko turafise ibintu byinshi kuri twebwe twemera bitari vyo, kandi bikabuza Imana gukora. Nkuko Imana yarungikanye Zakariya kuri Zerubabeli, nanje no musi nkuko Imana yarungikanye Mariya kuri ba bantu batereka inzoga, nuno musi nanje Imana irampaye ijambo kuri wewe kukubwira ngo ntukengere intango ntoya, ntukengere ubusa bwawe, kuko muri ubwo busa bwawe woragiye kwihesha icubahiro, kandi uzobikora kandi uzobishitsa, kandi nawe bizogutangaza. Icubahiro cyose kizogaruka kuwohoraho, uzomenya ko ari we yabikoze, uzomushimira. Haleluya, haleluya. Urazi no musi abantu je nshaka gusengera. Icambere ndagomba gusengera umuntu atarakira Yesu, kugira ngo nanje kuri celebration ya anniversaire yanje y'agakiza hagira umuntu akizwa uno munsi yakira Yesu, kugira ngo yinjiye mu isezerano. Abantu bakabiri nshaka gusengera n'abantu bose bari conscient y'ubusa bwabo. Uyu munsi ngiye gusenga hejuru y'ubusa bwabo, mvuge ngo Mana ya multiplication, utudukate duke n'utudufi duke bigwize Mana, gwiza ibi bike by'aba bantu. Haleluya. Uhoraho yelargisse tante yawe, Uhoraho agwize ingabire yawe, Uhoraho aryoshe ingabire yawe, Uhoraho aryoshe ubuzima bwawe, Uhoraho aryoshe akomeza amagara yawe, sante yawe iregarega, Uhoraho asubire kandi akubake. Yesu ashimwe cyane. Uri mu rugo ruri faible, rugira ruhenuke, Uhoraho akomeza urugo rwawe, muzogubaka kandi muzosaza muri kumwe, naho suggestion zo kubivamo zakubanye nyinshi, Uhoraho azobikomeza, Uhoraho azobikora, Uhoraho azobishitsa, Uhoraho azogira gute. Ntukengere iyo eta ya faiblesse, ntukengere ubwo busa. Mu busa Uhoraho agiye gukora, nta kintu na kimwe bimusaba kugira ngo akore. Bisaba yuko nkuko Bibiri ivuga ngo la terre était informe et vide, hari huzuye amazi gusa.
ariko ibi byari vide, biri informe, byari disponibilije. Imana iravuga, ibitangaza birakoreka. Nawe ni widisponibiliza ku ijambo ry'Imana, ibitangaza byawe birakoreka. Zobona Imana ivyura ibikorwa byawe, zobona Imana ivyura inzu yawe, zobona Imana ivyura, haleluya, kariyeri yawe, zobona Imana ivyura amashuri yawe, zobona Imana ivyura ibyariko birahenuka. Haleluya, nivyo wagira uvemwo. Ndagusavye no musi muri kino gitondo, haleluya, uzi imbere y'Imana wumve ko Imana kugira kubivamo, kuko birashoboka ko Imana igira sibira kandi kubaka. Ariko no musi muri kino gitondo ndashaka juste tuzi imbere y'Imana tuvuge ngo Mana ndazanye ubusa bwanje. Ariko nimba vraiment ubwo busa bwawe bugeramiwe bugize gute, ndaza gusaba kugira ngo dukore ico kintu. Ndashaka kubona ubwa mbere na mbere wa muntu ashaka kwakira Yesu ari ngaho avuga ati uyu munsi nanje ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu. Kwakira Yesu ntibiteye isoni kandi ntitubikora twinyegeje. Nimba uri ngaho ugomba kwakira Yesu, duze ukuboko kwawe uvuga uti uyu munsi ndashaka guha ubuzima bwanje Yesu, ndashaka kumukurikira. Imana iguhezagire. Ndashaka kumukurikira. Uri hehe? Uri hehe? Uri ngaho anya ushaka kwakira Yesu, urashaka kuduza ukuboko kwawe. Ubutumwa bwiza ntibudutera isoni, no kumukurikira ntibidutera isoni. Nimba uri ngaho duze ukuboko kwawe. Haleluya, ndashaka mu ndabire sara ntabona neza, ntabona neza ugomba kwakira Yesu ari ngaha. Haleluya, haleluya. Ndashaka kubasaba abashaka kwakira Yesu baze ngaha imbere, bobo muze ngaha imbere, twe kubasengera imbere yuko nabandi muza. Ndashaka muze ngaha bavuga ati ndagomba kumwakira, ndagomba kumuha ubuzima bwanje. Nimba uharuze ngaha imbere, haleluya. Nta muntu afise isoni za mariage. Iyo twakiriye Yesu tuba tugize mariage nawe, nta soni dufise zo kugira mariage na Yesu. Tumwakira ku mugaragaro. Nagenda nawe imyaka 30, yarampaye amagara meza, yarampaye urugo, yarampaye uruvyaro, yarampaye. Haleluya, yampaye vyinshi. Haleluya, kandi aracanyongera. Urashobora kuguma hajya ntaco, aracanyongera. Haleluya, haracatwongera, aracaduha vyinshi. Haleluya, aracatugirira neza. Ubuzima bwawe yobuhinduramo akabuvanamo ikintu gikomeye. Uyu n'umunsi ni gitondo ca mariage, ni gitondo cyo kumwizera, ni gitondo cyo kuva mu maboko ya Satani. Ubwire Satani uti ndavuye mu maboko yawe, ndavuye mu maboko yawe. Uyu munsi ndahisemo Yesu, ndahisemo Yesu, ndahisemo Yesu, ndahisemo gukurikira Yesu, ndahisemo gukurikira Yesu. Uyu munsi ndahisemo gukurikira Yesu. Nibintera isoni, ndabishingira intahe mu ikoraniro ry'abera, ndabishingira intahe abantu bose babona yuko nahisemo gukurikira Yesu, yuko ntafise isoni zo gukurikira Yesu. Hoba hariho uwanyuma canke babiri banyuma baca akagozi kabo bavuge ngo haleluya, uyu munsi ndahisemo Yesu, uyu munsi ndahisemo Yesu. Yatumazemo inyota y'isi, yatubohoye ibyaha, yabohoye ubugingo bwacu, yaduhaye umunezero, yatugire neza. Imana iguhezagire. Haleluya, Imana iguhezagire. Haleluya, 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 haleluya. Abakozi b'Imana muze mumfashiriza aba bantu mubarongora mu isengesho. Aba bantu bagaze ngaho imbere, Fiston Ingo n'abandi muri ngaha ni muze. Haleluya, tubafashe kwatura, mubasubiza mu majambo moza mukabamfashiriza aba bantu. Haleluya, nawe Imana iguhezagire. Haleluya, wosanga hari wundi wanyuma atari wewe gusa. Haleluya, haleluya. Murashobora kuba murabasengera. Umunsi nari kwa gatanu mu ijoro hariya turi muri louange, Imana ikanyibutsa ko yampaye agakiza. Yambwiye ngo mu busa bwawe nakuvanyemo igikoresho canje. Icimpa iryo jambo ngo ndi Imana ivana ikintu mu busa ikakivanamo ikintu. Ndashaka kubwira umuntu muri kino gitondo yuko uyu munsi je ngiye gusenga pahapo y'ubusa bwawe. Haleluya, message yanje y'uno munsi yitwa ubusa. Sinabahaye titre, ni mwandika titre mwandike ubusa mu Gifaransa, le néant, emptiness. Haleluya, iyo niyo Mana twakurikiye. Haleluya, sishaka kusubira gukengera ubusa bwawe ukundi, akuvuga uti ubusa bwanje. Bibiri ivuga ngo Yesu wamuhaye umukate n'udufi dukeya ngo arabihezagira, abishimira Imana.
Yesu ahezagira ubusa acagaburira abantu 5,000 n'abagore n'abana. Maze iminsi wumva atamutahe atabaze nimufise yo gutera imbere. Maze iminsi wumva kuri faible. Ndashaka nawe kugusengera uje ngaho imbere. Tugiye gusenga hejuru y'ubwo busa. Ngiye kuvugishwa hejuru y'ubwo busa. Ngiye guhamagara Imana hejuru y'ubwo busa. Ngiye guhamagara Imana hejuru y'iri faible. Haleluya. Hamavuye ngo Mana ibi biri faible bisubiza ubuzima, biha ubuzima. Nimba haruze ngaho imbere. Haleluya. Uze dusenga Imana muri kino gitondo. Mfise iminota 15 yo gusenga. Kandi sinkunda yuko iyo tugeze gusenga abantu bataha. Mwubaha amasengesho. Saa sita ntiragera naho ushaka utaza ngaho imbere usengere mu kibanza cawe. Ariko abaza ngaho imbere nabafise ico bagomba kwakira. Nabemezana n'iri jambo akavuga ngo iri ni ryanje ndafise ico nakiri. Haleluya. 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 Imana ikorera kubusa. Haleluya. Tubayeho mu isi abantu batugaya bakagaya ubusa bwacu. Tubayeho mu isi abantu bagaya bikeye ufise, ariko dufise Imana itagaya bikeya yaduhaye. Ariko dufise Imana ya multiplication. Haleluya. Nimba ufise amagara make uno munsi muri kino gitondo, ayo magara yawe makeya uhoraho agiye kuyasubizamo inkomezi. Uhora agiye kuguha ubugingo, agiye kuguha ubuzima. Monyegereza kure intebe z'abaririmbyi gatoya mukazikuraho kugira ngo dusenge n'abantu b'Imana. Haleluya. Iyo dusenga nk'uko Imana irakora. Haleluya. Imana iralibera. Haleluya. Ndashimira Imana intahe tumazemwe iminsi. Haleluya. Twumva zivye Imana iriko irakora. Haleluya. Hari no wakubwiye ko udashobora no kunasama. Ufisu ntibishoboka kusama, ariko ndakubwiye ngo urashobora gusama kuko uhoraho ararema uhoraho ararema. Ndashaka ko muhagaze mutangure kuba murasenga. Ndashaka kumva amasengesho aha. Ndashaka umuntu wese atangure kubwira Imana yiwe imbere y'iyi ntebe. Tangure kubwira Imana ubusa bwawe. Ndashaka ishengero yose ryumvikane hano riko rirasenga. Twese turiko turasenga. Haleluya. Sheketelebo shatalaka sheteleblo. Sheketeleblo. Haleluya. Mugafu kujya mugore ntigeze habura amagafu. Imisi yose kiza camaze hamwe harimo ivyo kurya. Inzara ntigeze isubira kumukorako kuko uhoraho yakoze igitangaza kubw'ijambo rye. Mana rungika ijambo kuri aba bantu. Bamwe Imana igiye kubaha amajambo, abandi Imana igiye kubibutsa, abandi Imana igiye kuvugana na mwebwe muri iyi minsi. Haleluya. Imana igiye kuribera ijambo. Haleluya. Ndavuze ubuzima ku mutahe wawe mutoya. Ndavuze ubuzima ku mutahe wawe mutoya. Uri muri concurrence udashobora kuexplica. Uriko urahangana n'abantu bakurusha umutahe. Ndavuze ubuzima ku rudandazwa rwawe. Ndavuze ubuzima ku rudandazwa rwawe. Ndavuze ubuzima ku rudandazwa rwawe. Ndavuze ubuzima uri muri competition mu kazi. Uri kurahayanwa n'abantu mu kazi bakurusha indimi, bakurusha experience. Ukiraba ukabona yuko ibyawe ari ubusa. Ndavuze hejuru y'ubusa bwawe. Ndavuze hejuru y'ubusa bwawe. Haleluya. Amafaranga ufise ntazogufasha kwiga iryo shuri. Urayaraba ukabona ni make, ntashobora kugufasha guheza amashuri. Ndavuze ngo agafunika azopfa gaheze. Agafunika azopfa gaheze. Uhoraho azokurihira amashuri. Uhoraho azokwigisha uheze. Uhoraho azokwigisha uheze. Uhoraho azokwigisha uheze. Umaze igihe ufise amagara make, Uhoraho agusubize mu buzima. 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 Mu bihimba vyawe, mu bihimba vyawe, mu bihimba vyawe. Uhoraho aguha ubuzima mu bihimba vyawe. Uhoraho aguha ubuzima mu bihimba vyawe. Uhoraho agukize ingwara yose. Uhoraho agukize ingwara yose. Yes! 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 Agis papa! Agis papa! Agis papa! Agis papa! Tenda! Tenda baba! Tenda baba asubuhi ya leo! Tenda baba asubuhi ya leo! Ponya! Tenda baba! Mkono wako! Mkono wako! Mkono wako! Yesu! Leo tugirira neza!
udushoboza guheza, niwe udushoboza gutangura, niwe udushoboza guheza, niwe udushoboza gushiraho fondation, niwe udushoboza. Yesu, 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 Yes, 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 Sugiranes, Leke Celebro, Shatarako, Leke Shetelebro, Shetelebro. Yesuwe genda hagati yacu, genda hagati yacu ma. Oh, bariko barakirama, bariko barakirama, bariko barakirama, bariko barakirama, bariko barakirama. Gira icubuze papa, gira icubuze papa, gira icubuze papa, gira icubavuze ko, gira icubavuze ko bihebuye, baremerewe, barengewe. Gira icubavuze ko, gira icubavuze ko, gira icubavuze ko, gira icubavuze ko, gira icubavuze ko. Oh, ukuboko kwawe Mana, ukuboko kwawe Mana, ukuboko kwawe Mana, ukuboko kwawe mu vyacu Mana, ukuboko kwawe mu vyabo Mana, ukuboko kwawe Mana, shira mu kuboko kwawe Mana, turakwemereye Mana, turagusavye Mana, shira ukuboko kwawe mu vyabo, shira ukuboko kwawe mu vyabo, shira ukuboko mu ruvyaro, shira ukuboko mu vyabo, shira ukuboko kwawe Mana, shira ukuboko kwawe Mana. Erega Mana nitwasaze, erega Mana imbere yawe niho tugwa, erega Mana imbere yawe niho turirira, erega Mana imbere yawe niho dutabariza. Uri umutabazi wacu, niwe washize ibuye mu kuboko kwa Zerubabeli, niwe washize amabati mu kuboko kwa Zerubabeli, niwe wamukomeje. Si kubw'inkomezi zacu, si kubw'ubwenge bwacu, si kubw'ububasha bwacu, ariko ni kubwa mpemu wawe. Mpemu w'Imana genda, mpemu w'Imana bakorera ibyo batokwikorera, mpemu w'Imana bahagurutse, mpemu w'Imana bacanirire, mpemu w'Imana bacanirire, mpemu yera atsa ubugingo bwabo, atsa ivyabo, mpemu uhoraho. Yesu, iyo tutari kuba tugufise twari kuba tumeze gute? Iyo tutari kuba tugufise twari kuba turabande ma. Iyo tutari kuba tugufise ubuhungiro bwa Isirayeli, aho tunyegeza ubugingo bwacu, aho twubakirwa, aho turogera ikindi cimviro gitandukanye, aho twimenyera. Erega Mana niwe utuzi, niwe uzi amazina yacu, niwe waturemye. Vuga Mana, vuga Mana, vuga Mana, vuga Mana, vuga Mana. Mubwira uti Mana vuga Mana, mubwira uti Mana vuga Mana. Mana urakeneye ko Imana ikuvugisha. Mubari uti Mana mvugisha Mana, vuga uti Mana mvugisha muri iyi minsi. Ndanse kumenyera ivyawe, no kumenyera gute ntarakubona, no kumenyera gute ntaragutahura. Mana vugana nanje Mana, aya maboko yanje, ibi biganza byanje Mana, gira ico ukoze Mana gishasha, gira ico ukoze Mana, vugana nanje Mana. Vugana nanje Mana, amajwi yacu niteze kukumvira. Vugana nanje, dusi ijwi rya muguti, vugana nanje Mana. Vugana nanje, aravuga, vugana nanje, afise akanwa kuko ashobora kuvuga. Turiteze kukumvira, vugana nanje, vugana n'ishengero ryawe Mana.
wabandungitse ko muri kino gitondo vugana n'ishengero ryawe Mana, vugana bariko barakurondera muri kino gitondo, vugana natwe Mana. Igisagara kirafise ibyo kitubwira, abantu barafise ibyo batubwira, abagenzi barafise ibyo batubwira, ibarabara rirafise ibyo bitubwira, iradiyo irafise ibyo itubwira, ariko nawe urafise icyo utubwira Mana. Sema nawe Baba, washobora kuduza ibiganza byawe ngo uti nditeze kukumvira, vugana nanje. Yes. Haleluya. Surama amajambo uti Mwami Yesu, ndagushimiye yuko muri kino gitondo bike byanje, ubusa bwanje naho bumbabaza mu bubiko bwawe hariho byinshi byanje, aho nzoshika ntihava ku byo mfise, ariko hava ku cimviro cawe n'ibiri mu bubiko bwawe ku bwanje. Kuri uyu munsi mpagaze imbere yawe kuko nshaka kumenya ico mfitiye, nk'uko wagiriye Zerubabeli acitse intege, yihebuye, yibaza ko adashoboye, umurungikira ijambo, uramubarira ngo si kubw'inkomezi, si kubw'ububasha bwawe, si kubw'ubwenge bwawe, ariko ni kubwaje Uhoraho. Wongera uramubarira ngo ewe wa musozi uri giki imbere ya Zerubabeli? Uhoraho arakumena ahari umusozi, Uhoraho hashize inzira yanje, Uhoraho hashize inzira yanje, Uhoraho hashize inzira yanje. Ikibanza umusozi wari uhagazemo ntuzosubira kuhaboneka, ariko hazoba ibarabara ryagutse kuko Uhoraho abivuze. Haleluya. Kandi si ibyo gusa, intango nto si yo gukengerwa. Uhoraho arampaye urufatiro, nanje mbere y'urwo rufatiro mvuze ijambo rimwe gusa: ubuntu, 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 ubuntu. Ubuntu bw'Imana buzotuma bishoboka, ubuntu bw'Imana buzonshikana, ubuntu bw'Imana buzotuma bikunda, ubuntu bw'Imana buzotuma bikoreka, ubuntu bw'Imana buzohanshikana, ubuntu bw'Imana abantu bazobibona bahimbaza Imana, nta yindi ndirimbo bazoririmba, nabone bazovuga ngo ubuntu. Haleluya, 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 haleluya. Guhera uyu munsi no muri indwi tugiye kwinjiramo, mu masengesho yo mu gatondo, mu masengesho yo ku mugoroba, fata umwanya wo kubwira Imana uti Imana ubibona gute wewe, ubivuga kwiki, kandi Imana igiye kubavugisha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uyibaze ubivuga kwiki, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Gira ico bivuzeko ibyo wahejeje gusengera, hamutangure kwinjira mu bubiko bw'Imana nk'igisambo nk'ugiye gusahura. Yesu ashimwe. Gende wihereze icimviro c'Imana,
niwamara kwambara iciyumviro c'Imana iminsi yose ikurikira uzotambuke nk'uko Imana yavuze, apana nk'uko situation yawe ivuga, apana nk'uko abantu bakubwira, ariko nk'uko Imana yavuze. Haleluya, amen, amen. Imbere yuko mutaha ndashaka dushikanira Imana, duhezagirire irya shengero. Bageze kuri fa, twe ntituranatangura. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, tubahezagire. Haleluya. Kandi iri jambo uripfundike nishikanwa ryawe, vuga uti Imana ndagushikaniye. Hari ibiseke biraha impande kuri ibi vyuma, mu bisigemo. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Uhoraho ashishikare kubavugisha. Mubarikiwe sana.